Bakunzi b'urugo rwa Vuga Yesu TV, nongeye kubaramutsa urugira kandi mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Muri uyu mwanya ndashimiye Imana ko iduhaye akandi karyo ko kuganira ijambo ryayo. Nagomba imbere yuko dugira ku ijambo ry'Imana twibukanye ibikurikira. Muribuka gushirako sabone ariyo subscribe, mwibuke gufyonda kuri kajya gakumu karaba hejuru, niyo j'aime, mwibuke gusangiza abandi ariyo partage, mwibuke kugira commentaire rero benshi irabagora kwandika. Ni ukuvuga raba hepfo, ucuraba hepfo y'isanamu y'ifoto, uri kubagiye kuri YouTube ucubona handitse commentaire zibiri. Hariho commentaire y'indome nini, ucuraba hepfo ahanditse commentaire y'indome ntonto. Aho ni ucufyonda, hanyuma ucubona haje indome zo kwandikako. Uca wandika kugira wandika message, hanyuma ucurungika hajya nyine hepfo nyene impande y'indome hariho kurungikira. Rero kwari kugira ngo ndabamenyeshe, kuko ariho benshi bakunda kubaza bati none twobigenza dute. Rero ubu ndabasobanuriye. Ikindi gikurikira ko mubonye ndabarungikiye ifoto, ntuze ufyonde hagati kw'isanamu, raba ahantu mu isanamu hagati nyene hepfo gatoya handitse ko YouTube, uce ufyonda ko ni mu isanamu nyene, uce ufyonda ko handitse YouTube, uce ufyonda ko hepfo, hariya hepfo naho nyene hariho hariko ikimenyetso ca YouTube yanditse ko gatukura akantu gasa n'agahama. Ufyonze ko naho nyene yaza mugobanza guca kure, cane cane fyonda kuri YouTube iri hagati kw'ifoto. Ntufyonde hajya kw'ifoto nyene, ariko ufyonde hariho akanditse ko YouTube ari kufyondako. Murakoze cyane kuntega amatwi. Hanyuma nagomba ndabasabe rero iki kintu, abifuza guterera no gufasha, inimero yanje ya WhatsApp ni 77 568 hanyuma 829. Ayo bagomba ko twoganira, arabagomba guterera, abafise ibibazo, kuko ibisabwa ni vyinshi ngaha kuri uru rubuga. Nk'ubu turakeneye kamera nziza yo gukoresha, ab'Imana yoshiramwo uwo mutima wo kuduterera kamera na mikrofone zo gukoresha, uwo muntu yobakoze. Rero ndabasengera kugira ngo Imana ikomeze kubakoresha, nuko umwami abahezagire. Reka tubandanye rero inyigisho za ca gitabo ca Daniyeli kimwe twatangura mu gihe cahera. Twarabonye aho twahereye, twabonye intangamarara. Mu ntangamarara twabonye ifatwa rya mbere ry'Ibuyuda, twarabonye ifatwa rya kabiri ry'Ibuyuda, twarabonye n'ifatwa rya gatatu ry'Ibuyuda. Hama twarabonye ingene ba Daniyeli bahinduriwe amazina n'ingene biswe ayandi mazina. Rero muri uyu mwanya ngomba tubandanye igice ca kabiri c'igitabo ca Daniyeli. Ego, igice ca kabiri, ni ukuvuga ngo aha niho ngomba tubandanirize. Tutarabandanya, reka dusenga Imana. Mwami Imana yacu byagiye aheraho mu ijuru, turagushimiye ko uri Imana nziza, turagushimiye kuri Imana y'icubahiro, Imana y'igitangaza, Imana ikunda abantu, Imana yitwaririka abantu. Niwe wakuye mu kinyago ihanga ryawe, Mwami Yesu Kristo. Uyu mwanya turasenze kugira ngo ijambo ryawe rikomeze kugira ububasha mu bazoryumva bose, mu izina rya Yesu Kristo. Mana nziza, aho tugiye gusubira kubandanya kwiga ijambo ry'Imana, ukomeze kugira neza bazoryumva. Wera w'amahoro urakoze, mu izina rya Yesu Kristo tubisabye, amen. Ubu rero turagiye
mu gice cya kabiri cy'igitabo cya Daniyeli. Igice cya kabiri cy'igitabo cya Daniyeli nicyo tugiyemo. Tugiye mu gihimba cya kabiri duhereye ku murongo w'indwi mu gitabo cya Daniyeli, igice cya kabiri duhere ku murongo w'indwi. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Baramwishura ubugira kabiri bati, mwami, turotorere ndoto twebwe abasavyi bawe, natwe duheze tukumenyeshe uko zisobanurwa. Umwami arabishura ati, ndumva rwose ko mushaka kwicira inzira amenyesha izo ndoto. Igihano muzohanwa ni kimwe, kuko mwagiye ingingo yo kumbarira amajambo y'ibinyoma n'ubuhumvyi ngo ejo buzocana ayandi. Nuko rero nimumbwire izo ndoto mpeze menye ko mushobora no kuzisobanura. Maze abakaludaya bishura umwami bati, mwami, nta muntu n'umwe wo kw'isi yoshobora kukumenyesha iryo jambo, kuko ata mwami canke umuganwa canke umutware yigeze gusobanuza mu banyamareba n'umwe canke mu bapfumu canke mu bakaludaya bene ico tugobera ko kiragoye, kandi nta wundi ariho yoshobora kucerekana imbere yawe mwami. Atari Imana nazo ntizibana n'abafise umubiri. Ivyo bitera umwami gushavura, arashangashirwa rwose, ategeka ko bageseza abanyabwenge b'i Babuloni bose. Nuko birashingwa ngo abanyabwenge nibicwe. Baza kurondera Daniyeli na bagenzi biwe ngo maze Daniyeli abwirana ubwenge no kwitonda Ariyoki, umukuru w'abacungera umwami. Yari yasohotse kwica abanyabwenge b'i Babuloni. Abaza Ariyoki, intwazangabo y'umwami, ati, igituma habaye icagezwe c'ikibiraho kivuye ku mwami ni kuki? Uko Ariyoki abimenyesha Daniyeli ivyo ari vyo. Maze Daniyeli arinjira asaba umwami ngo amuhe igihe azoza kumenyesha uko bisobanurwa. Ku murongo wa 17, nuko Daniyeli aja iwe abimenyesha bagenzi biwe Hananiya, Mishayeli na Azariya, kugira ngo basabe Imana nyenijuru ibagirire imbabazi, ibamenyeshe ayo mabanga, kugira ngo Daniyeli na bagenzi biwe ntibagesezwe n'abandi banyabwenge b'i Babuloni. Nuko Daniyeli yerekwa ayo mabanga avyerekwa nko mu ndoto mw'ijoro. Maze Daniyeli atazira Imana nyenijuru. Daniyeli aravuga ati, izina ry'umwami
riragahimbazwa ibihe bitazoshira, kuko ubwenge n'ubushobozi ari vyayo. Imana ishimwe. N'aya majambo ngomba tumare akanya turiko turigako. Twumvise ingene umwami yarose inzozi, amaze kurota izo nzozi zimutera ubwoba, ahamagara abanyabwenge b'i Babuloni, arababwira ati nimunsobanurire izi nzozi. Ariko habuze n'umwe ashobora gusobanura izo nzozi. Umwami amaze kubura abamusobanurira izo nzozi, yahisemwo gufata ingingo yo kwica abanyabwenge bose b'i Babuloni, harimo na ba Daniyeli. Reka tubanze turabire hamwe. Umviriza, Daniyeli amaze guhishurirwa izo nzozi, ntiyishize hejuru. Amaze guhishurirwa izo nzozi, ntiyishize hejuru na gatoya. Kenshi na kenshi hari igihe iyo abakozi b'Imana bakoreshejwe n'Imana, uca usanga bishira hejuru, bakavuga ngo ni twebwe, bakavuga ngo ni jewe nakoze ivyo, bakibagira ko hari Imana isumba vyose, bakibagira ko hari Imana ibakoresha. Rero kenshi na kenshi abakozi b'Imana bishize hejuru, Imana yabakoresheje, Imana ica ibacisha bugufi. Iyo umuntu yishize hejuru akoroka mu kanya gatoya. Yesu Kristo niwe yavuze ati hahirwa abicisha bugufi, kuko ari bazoshirwa hejuru. Niko Yesu yavuze ati nimwicisha bugufi muzoshirwa hejuru. Turayibona mu gice cya kabiri ku murongo wa 25. Reka dusome twumvirize ingene havuga. Daniyeli amaze gushika imbere y'umwami. Ku murongo igice cya kabiri umurongo wa 25 turasoma twumvirize. Haravuga ngo nuko Ariyoki aca yinjirana Daniyeli amushikiriza umwami, aramubwira ati ndabonye umuntu wo mu Bayuda bazanywe ari nyagano, arakumenyesha uko izo ndoto zisobanurwa mwami. Umwami abaza Daniyeli ari we Beluteshaza ati mbega urashobora kumenyesha indoto narose n'ingene zisobanurwa? Daniyeli yishura umwami ati anga wasobanuza n'abanyabwenge boshobora kuri kumenyesha mwami, canke abanyamareba, canke abapfumu, canke abaragurisha inyenyeri, ariko mw'ijuru hari Imana ihishura amabanga, kandi niyo yakumenyesheje ibizobaho mu bihe bizoza mwami. Indoto zawe n'ivyo werekewe mu mutwe uri ku buriri bwawe vyari ibi. Daniyeli nuko acatangura kuja gusobanura, kuvuga izo nzozi uko zavuga, hanyuma acarazisobanura nk'uko Imana yari yabimweretse. Ubandanije ugasoma ku murongo wa 29, urabona ukuntu Daniyeli yabwiye umwami
amusobanurira, amubwira izo nzozi izo arizo, yongera amusobanurira n'uko zivuga. Inshuti zanje munkurikirana, igihe Imana iriko iradukoresha, reka dushire hejuru iyo Mana nyene idukoresha, ariyo Mana y'ubushobozi. Niwabona Imana iriko iragukoresha, ntuzugire ngo niwe uri kurikoresha, urashira hejuru iyo Mana. Daniyeli amaze kurengukanwa imbere y'umwami, aravuga ati imbere y'uko ushira mu ngiro iyo ngingo, ati banza undeke nje gusigura Imana yanje, ati banza undeke nje gusigura Uhoraho ariwe Mana yanje. Ivyo tubisoma mu gice ca kabiri ca Daniyeli. Umwami abarira Daniyeli ati genda, hanyuma uzoze umbwire uko izo nzozi narose zivuga nuko zisobanurwa. Ariko babapfumu n'abarozi n'abakarudaya n'abanyamareba zagomba kwerekana ibizoba mu gihe c'iherezo. Umviriza, Daniyeli amaze guhishurirwa izo nzozi ntiyishize hejuru na gatoya. Nk'uko tubona abantu benshi bishira hejuru iyo bariko barakoreshwa n'Imana, kandi Imana igakomeza iriko irabakoresha, iyo Imana ivugana nabo, iyo Imana ikora ibitangaza, abantu bakomeza kwishira hejuru. Daniyeli we yaravuze ati nta banyabwenge canke abapfumu, abakarudaya boshobora gusobanurira umwami ivyo yarose. Ariko Daniyeli avuga ati hari Imana mw'ijuru. Imana ishimwe. Imana yo mw'ijuru niyo yashoboye gusobanurira umwami w'i Babuloni ivyo yarose. Daniyeli acishwamwo iryo banga, amenya izo nzozi, hanyuma acamenya n'ingene zisobanurwa. Bisobanurwa ngo umukozi w'Imana ari mu ibanga ry'Imana, yubaha Imana, Imana iramukoresha, kandi Imana imuhishurira ibizoba, imuhishurira ibihishijwe. Hano Daniyeli rero yahishuriwe ivyara amabanga, Imana irabigaragaza. Imana ishimwe. Mbega ni kuki Imana yamuhishuriye amabanga? Nuko Daniyeli yari umuntu aciye bugufi, yari umuntu yicisha bugufi, yari umuntu yubaha Imana, bituma Imana imuhishurira amabanga, kuko umutima wa Daniyeli wari uhwanye n'umutima w'Imana. Nimba tugomba gukorana n'Imana, nitwemere duce bugufi. Nimba ugomba gukorana n'Imana, emera guca bugufi, emera kugendera munsi y'inyonga z'Imana, emera gukora uko Imana igomba, emera kugenda nk'uko Imana igomba. Ureke Imana ishigwe hejuru, ureke Imana abarikuduza, kuko abayikorera mu kuri no mu mpwemu, hageze igihe irabaduza, hageze igihe ibashira hejuru, kuko bayubashe, kuko batagombye kwishira hejuru. Imana ishimwe ko yiyeretse umusavyi wayo Daniyeli, ikamuhishurira ivyo umwami yarose, kandi yahawe n'izo nzozi ziwe. Reka dusome Daniyeli igice ca kabiri uhereye ku murongo wa 27 niho tubibona. Aho Daniyeli yari amaze
guhishurirwa. Daniyeli yari amaze guhishurirwa ubwabo. Iyo abantu bagombye kwishyira hejuru, Imana irabamanura ikabacisha bugufi. Emera guca bugufi, hanyuma ureke Imana igushire hejuru. Reka ibanga ry'Imana ribe muri wewe, ibanga ryo kuyubaha reka ribe muri wewe, hanyuma uzoheza ubone ikiganza c'Imana kiriko kirakorana nawe. Uzoheza ubone ibanga ry'Imana ririko rirakorana nawe. Nta kindi cashoboje Daniyeli kumenya izo nzozi no kuzisobanura atari uko yarimwo ibanga ryo kubaha Imana. Iyumvire, muri ibi bihe turabona ko Daniyeli yaserutse agakiza ubugingo bwiwe n'ubw'abagenzi biwe, akiza n'ubugingo bw'abapfumu n'abarozi n'abanyamareba n'abakarudaya, arabukiza kubwo kwegera Imana. Niki gihe kiba gikenewe ko abubaha Imana bakwiye kuba abantu baseruka iyo ibintu bikomeye. Daniyeli yaserutse bikomeye, hanyuma yerekana ubushobozi bw'Imana. Araheza avuga ati mwijuru hari Imana. Haleluya. Ati mwijuru hari Imana isobanura amabanga, mwijuru hari Imana ihishura amabanga. Imana yo mwijuru nihabwa icubahiro. Ndakwifuriza kwegera iyo Mana ihishura amabanga. Ndakwifuriza kuba hafi y'iyo Mana ihishura amabanga, kugira ngo nawe iguhishurire, hanyuma uzobone gutabarwa, kandi utabare n'umuryango wawe, utabare n'ababanyi bawe, kugira ngo izina ry'Imana rishirwe hejuru. Urakoze kuri wewe unteze ugutwi. Bakunzi b'urugo rwa Vuga Yesu TV, ndabifurije kugubwa neza. Tuzobandanya dusenga Imana. Mwami Imana yacu, turaguhaye icubahiro, turagushize hejuru, ukwereye gushirwa hejuru. Uri Imana y'urukundo, uri Imana y'ububasha. Haleluya. Uri Imana igira neza, uri Imana ihishura ibihishijwe, uri Imana itabara. Watabaye aba bapfumu n'abarozi n'abakonikoni n'abakarudaya n'abanyabwenge, ariko urabatabara ucije muri Daniyeli, kuko Daniyeli yakubaha. Mwami urakoze, urakoze nyakubahwa. Tabara abantu bawe, kiza abantu bawe, ukoresha abakozi bawe bakubaha. Izina ryawe nirishirwe hejuru. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo tubisavye. Amen. Amen.